Kaze makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 30 gitugutu ibihumbi 2024. Ejo mu gitondo hatekanya ko hazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Rutana, Ruyigi na Cankuzo aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Muramvya na Mwaro aho ipimo zo kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo hatekanya ko hazogwa imvura mu gihugu cose hamwe hazoba harimo imituragaro kiretse mu ntara ya Bujumbura aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoba biri kuri degrees Celsius 31. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isaha 11:38 rirenge isaha 12 zibura iminota 6 zo ku mugoroba. Akaba ari ngaha hagarukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatatu mwayateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tiroginka ayabashikirije umugoroba mwiza.